ibuye cyanditse ko Ebenezer. N'uno munsi uhoraho aradutaba. Uhoraho arataba. Uhoraho aragize gute? Aratabaye, araturika. Ndasabye shengero ry'Imana muri uyu mwaka uhoraho aturike kuri yakora. Aturike, uhoraho aturike kuri yakorane yawe. Bukeye Samweli aravuga ati Abisirayeli bose nimubakoranyirize i Misipa nanjye nzobasengera kuhoraho. Nuko bakoranya i Misipa bavoma amazi bayabyagiza imbere y'uhoraho. Uwo munsi barisonzesha baravuga bati, umviriza mugenzi, baravuga bati twaragize duti twaracumuye kuhoraho. Baravuga bati twaracumuye kuhoraho. Maze Samweli acira Abisirayeli imanza aho i Misipa. Abafilisitiya bumvise ko Abisirayeli bakoranye i Misipa, abaganwa babo baca baduga kubatera. Abisirayeli babyumvise bagira iki? Ubwoba bw'Abafilisitiya. Abisirayeli babarira Samweli bati ntuwegeshanye kudutakambira kuhora Imana yacu kugira ngo adukize ntidukorokere mu maboko y'Abafilisitiya. Abisirayeli barakoranye bose babwira Samweli bati ntuwegeshanye kudutakambira kuhoraho Imana yacu kugira ngo adukize ntidukorokere mu maboko y'Abafilisitiya. Nuko Samweli yabira umwagazi w'intama ucona awushikanira uhoraho kw'ikimazi cyo koswa kidasonoye. Maze Samweli, ijambo narihagararako cyane kandi, maze Samweli atakambira uhoraho kubw'abaki? Kubw'Abisirayeli. Samweli akiriko arose icyo kimazi, Abafilisitiya begereza Abisirayeli ngo bacireko barwane ariko uhoraho. Haleluya. Kuri nyamunsi nyene aturikira hejuru y'Abafilisitiya guturagara guhambaye abaca umuhondo Abisirayeli ko kubanesha. Ingabo z'Abisirayeli ziva i Misipa bakinagiza Abafilisitiya babika ingenda kurinda bashika munsi y'i Betikari. Maze Samweli yaribuye arishinga hagati y'i Misipa n'Isheni aryita Ebenezer. Ati kugeza n'ubu uhoraho aragize gute? Aratabaye. Maze Mana ndakurinda Israeli yategwa n'Abafilisitiya n'isanduku y'uhoraho barayitwara. Bayitwaye ingwirikizi biyahe Eli atarapfa, abahungu biwe barapfa, abakazana biwe babyara hataragera, kuko bavuga batubwiza uhoraho icyubahiro cy'uhoraho kiraheze mu Bisirayeli. Bamara igihe bababaye. Ku gice cya gatandatu tubona ko Imana yahanye abatwaye isanduku y'uhoraho. Bamwe mbere bashize mu nzu y'ikigirwamana Dagoni, bukeye basanga cyubamye imbere y'isanduku y'uhoraho, barabyura barahagarika. Bukeye basanga cyubamye ariko umutwe n'ibikonjo byahimbagurutse. Shengero ry'Imana ndagusabira muri uyu mwaka
isanzwe y'uhoraho izibe mu mutima wawe. Abadayimoni bazubama n'ibikoresho by'imitwe yabo igire gute ngo bukeye byagize ubwo ngo abantu bose batangura kurwara igihute kuva ku birenge gushika ku mutwe. Mu nyuma baravuga bati dukurireho isanzwe y'uhoraho, bayijyana mu gisagara kimwe biranga, abantu baho bose barafatwa, bayijyanye mu kindi. Icyo gisagara uraja kubisoma, icyo gisagara kica gikoma induru kiranga kuri iyo sanduku ibinjira mu gisagara. Hanyuma rero ngo baca bayisubiza mu Bisirayeli. Ariko icyatumye batsindwa, icyatumye baneshwa cyari kikiriyo, n'ubwo isanduku igize gute igarutse. Mu nyuma rero ngo baca bakoranira hamwe, icyabakoranyije hamwe ni ugusaba Imana imbabazi. Abisirayeli bose baravuga bati twaracumuye. Haleluya. Iyo umukristo avuze ati Imana imbabarire, naragize gute naracumuye, ngo bagize uku baza babona b'Abafilisitiya ngabo baraje kandi bari baranababujije gukora ikigwanishwa na kimwe nacyo bafise. Baraje n'ingabo, hanyuma baribaza bati turapfuye turabonye. Babwira umukozi w'Imana Samweli, Samweli ntuhengeshanye kugira ngo kudusengera. Bwira abakozi b'Imana mujye mubabwire tuti ntuhengeshanye kugira ngo kusengera. Hanyuma ngo Samweli acaja ku gicaniro nk'uko mubona ni kuri altari, kuko igicaniro n'ikirundi altari n'icyongereza. Hanyuma ari kuri altari rero atangura gusenga Imana, aratanga n'ikimazi, ariko arasenga. Abafilisitiya nabo barashitse. Abisirayeli bati turasabye ngo Samweli acatakambira Imana ku bw'ishengero. Bakozi b'Imana mujye mutakambira Imana kubw'iki. Aratakamba ishengero ryo ryabuze icyo rigira. Samweli niwe wenyine asigaye. Bajya bumva haraciye iminsi turumva ibintu by'amabombe. Hari igihe banahagarika harya ikintu cy'ikigoho barasa hariya inyuma y'imisozi. Hanyuma rero kwa rusengero rwahitana na Nyamugigima barashe ibyirori byose biri kuri Nyarusengero bigira gute biramenaguka birakoroka byose, kandi batarasha. Ariko aha ku Bisirayeli uhoraho aca araturika. Nibaza ko yari bombe ingana gute bagenzi, yari bombe ingana gute, araturika bose bagwa hasi, araturika. Uhoraho aratabara, uhoraho aragize gute aratabaye, araturika. Ndasabye ishengero ry'Imana muri uyu mwaka uhoraho aturike kuri yakora, aturike, uhoraho aturike kuri yakorane yawe. Ngo bose bagumuhongo barabura iyo baja. Samweli n'Abisirayeli ngo baca baterura ikibuye. N'uno munsi niho kikiri. Niwajya muri Isirayeli wagira umuntu kukwereka hano uzosanga ikibuye cyanditse ko Ebenezer. N'uno munsi uhoraho aradutabara. Uno munsi kirasengera ibintu bibiri. Icya mbere twaba tubikora hano, ngirasaba umuntu w'umukozi w'Imana agira ati Imana uyu mwaka uzoba umunsi wo kwirirwa mfukamye ndakambira ishengero ryanjye. Mfukamaho n'uri wakoze. Uzoba umunsi wo kwirirwa mfukamye ndakambira. Saba kugera abantu bashikana. Umunsi wo kwirirwa mfukamye ndakambira ishengero ry'Imana. Ishengero ry'Imana namwe muname gusenga Imana. Uti Imana niyo bariko baratabaza, nanje ngeshikirwe, nanje ngeshikirwe. Haleluya. Nanje ngeshikirwe. Ndasenga Imana. Mana data
ibirenge byawe tubaye ibyabona imbere y'ishengero nibavuga bati Mana umukozi w'Imana nturegeshanye kunsengera babandanye basenga mu izina rya Yesu Kristo amen. Juiz
Imagine.